Kaporari Sematama ari Muyabira. Mu gihe uyu mugabo yamariye ubwoko bwiwe bw'abanyamurenge ku macuniro ari Muyabira. Aho ni mu gihe ariko aratabaza asaba u Rwanda gukora ibishoboka vyose kugira iminembwe ntibahabasige, akanavuga ati mukahadusiga muzoba mutwishe. Ni naco gituma mwabonye abagwanyi bavuye Uvira birukanye bakinagira baduga mu minembwe bibaza ko ubutatsi butabariko. Ni muri kino gihe iminembwe imaze gukikuzwa n'ingabo z'igihugu, igihugu c'u Rwanda caragezaho cubahuka Kaporari Sematama maze bamwumvisha ko badashobora nk'u Rwanda kwihanga Amerika mu kwanka ivyo yiyemeje. Bongera bati turavayo. Kaporari Sematama nawe niho yabwira u Rwanda ati mutanyishe nzofatwa, maze gufatwa nzobasesera inkono y'itabi, mpeze vuga ukuri kose kw'ivyo mwatubwiye n'ivyo mwanadukoresheje, cane cane abana b'abanyamurenge bazize inyungu zanyu. Murumva ko ikinyamakuru canyu Isomo kigerageza kubaha amakuru aramvuye. Kurya Sematama amaze kwimurira ibirindiro vy'iwe i Remera, burya ibintu ntibigiye kworoha. Aha ni mu gihe umwicanyi Paul Kagame bararuhiga yahisemo kwiyahura, yemera ikizoba mu kwiyobagiza amasezerano afitaniye n'umuhari w'iterabwoba Twigwaneho urongowe na Sematama. Ariko kandi turazi neza ko imbere yuko ukwa kane guhera, Kaporari Sematama biturutse ku majambo yavuze yashavuje cane Kagame, azoba yapfuye kurya yagize General Makanika Rukundo. Ubu Sematama ariko afasha mugabo inkuru nuko n'abazomugandagura barateguwe, nta kwezi kwa kane kuzomurengana. Turasubiramwo Kaporari Sematama muri uku kwezi kwa kane kuje ntazokurengana, ahubwo ubw'agashavu kabararuhiga nejo mwoza mwumva mufyese. Itegereze neza, rabe abakoranye na Kagame amaherezo yabo. Tuvuge Rwigema, Gasana, tuvuge Famiye Rwigara, tuvuge Bizimungu, Karegeya, Kizito Mihigo, Laurent Nkunda, General Makanika, Mukurarinda n'abandi ntadondaguye hano. Menya ko bararuhiga Kagame, ntumukangisha ivyo mwakoranye bikunaniye kubikabika agatwe kawe. Itegereze neza, rabe abakoranye na Kagame amaherezo yabo. Tuvuge Rwigema, Gasana, tuvuge Famiye Rwigara, tuvuge Bizimungu, Karegeya, Kizito Mihigo, Laurent Nkunda, General Makanika, Mukurarinda n'abandi ntadondaguye hano. Menya ko bararuhiga Kagame, ntumukangisha ivyo mwakoranye bikunaniye kubika abika agatwe kawe. Iyo umuntu atakigira ikinya cyo kumena amaraso y'abiwe, ntakangwe no kwica akoroye indege abizi ko irimwe abakuru b'ibihugu babiri, akumva ikinyanya caheze indege igakoroka igasha igatokombera, maze akigamba izuba riva ko iyo ndege atacari kirimwo, hanyuma ukarya ukaryama ngukorana na Kagame ubusa n'uwapfuye. Nta musi n'umwe tuzoceceka kubaha ukuri. Ikinyamakuru canyu Isomo kirabakangurira kugikurikirana ku mbuga zose ngurukana bumenyi, Facebook, Twitter ariyo X. Tukaba dukora cyane kuri YouTube twita Isomo TV. Dufise n'urubuga rwa site web www.isomo.b n'izindi mbuga turazikorera ko nka TikTok. Ntucikwe n'amakuru agezweho kandi ashikirizwa beshuza abansi b'akarere, maze tukabaha amakuru y'akanovera atahandi uzoyasanga.